kwishura. Bibiri ivuga mu Migani 15 umurongo wa mbere haravuga ngo kwishura kwiyoroheje guhamika uburake, ngo ariko ijambo ribabaza rivyura ishavu. Aba mama tumenye uko twishura. Urumva abo mwubakanye barababaza, abana barababaza, abakozi barababaza, sinzi ko mwumva abantu babahurirako. Abo bose ubishura gute? Ivyo umwana bari karabiraba, araba uko wishura umutware wawe, uko umwishura, uko mwifata muri salon, mu nyifato mugira, uko mwishurana, uko muganira. Burya abana bakura babiraba. Hari umwana uza wumva avuze ngo icompa nkazogira urugo nk'urwa mama na papa. Abaravye inyifato imisi yose bariho, yarabonye yuko bafise inyifato nziza, bafise urugo rwiza. Naho bavuga ngo nzirara zirasha bwaca zikazima, hariya mu cumba nagira mvuge ngo murashobora kuryanirayo, ariko nagira ndababwire ngo usohotse ntihabura n'akantu kaboneka mu maso, ntihabura n'akaboneka mu maso kubabaye, kushavuye, kutamwishura neza. Abana rero baba bariko barabiraba. Umuntu w'inkazi, murongo wa 18 muri iki gice cya 15 mu Migani havuga ngo umuntu w'inkazi avyura ishavu. Urashobora kuvyura ishavu mu mwana canke mu mutware wawe kubera uri umuntu w'inkazi, umugore w'inkazi canke umugore w'ingare. Umugore w'ingare Bibiliya yamugereranije n'ikintu giteye ubwoba, ngo ni nkima ry'amazi riguma rikorokera mu gutwi uryamye. Umugore w'ingare, umugore w'inkazi, ngo avyura ibihari, ariko uteba gushavura awamika imitongano. Imana idufashe cyane. Ivyo tubabaza mu miryango, kujya duhurirwa ko n'abantu benshi, tukabazwa ubukogwa bwinshi butandukanye, biroroshe gushavura kuko kumbure utashe uruhijwe n'ibi na biriya bakakubaza iki ukumvura babaye. Ariko uko biri kose twirinde ishavu. Ishavu nitwemererwa ko ritubamwo. Ishavu ni ribi cyane gose. Abarundi bo bavuze ngo rivuga ngo ico wawe wamara kumwica rikigira. Abarundi bari bazi ubwenge. Urumva urashobora gukarira umuntu ukamutuka, wamara kumutuka ishavu rikagenda, ugasigara uricuza amajambo wamubwiye. Hamwe wibaza uti noyarutira gute, noyagarura gute, kugira ngo ubimukuremwo bikagorana.